Big FIZZO ni living legend. No muri legend nyene agihari. Kuko aba legend ni benshi bamaze guca inzira. Gusa mugabo je cyo novuga n'umuntu atahura aho generation igeze. Kuko urabibona jewe. Je novuga yuko je nkiri muto kabisa. Ku myaka nyene nka Big FIZZO ariko nubwo yobona nyene akavuga none SK kuba ndiko ndakorana na HG SK ubu ibintu bimeze neza mugaje cyo shimira Imana vraiment no kuri kwa Mungu je cyo no kuri Big FIZZO no muntu jewe nawe yanciriye inzira kuko guhura nawe cyo gukorana nawe vyaragize ico bimari cyane kabisa. Utumye nibaza ati na yahe majambo Big FIZZO yakubwira canke mukayaga igihe wari kurakora video yiwe Big FIZZO ari kumwe na Kingorongoro ivideo yitwa Nyasha nibiye bintu Big FIZZO yakubwira kenshi? Ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day and another blessing nundi musu da sans ndi kumwe n'umu director akora ama video hano mu gihugu cyacu Burundi yakoze video ya Big FIZZO arakora video ya L Pro arakora video ya ALVIN SMITH arakora video ya TASHA ona subundi ni HG neza na neza imbere yuko aza mu Burundi yahora aba mu gihugu cyo muri South Africa yahamaze imyaka myinshi arapoesha cyane hariya arakora ama clip video menshi ariko twarumvise yuko hari umukobwa w'umuzulukazi bigeze kutavyumvikana cyo kimwe maze acaronona visa yiwe iri mutwaye South Africa aragaruka mu Burundi kubera umukobwa w'umuzulu wo muri South Africa nimwe turi kumwe ni HG kuri Yaga Tech. Reka tumwakirana karuru keshi Sure. HG ni ikihe kintu nabeshe muri introduction? Oya gusa je novuga yuko nko kintu sherekeye umukobwa turi mu gihugu c'amata n'ubuki ibyiza byose tuyibonera haturi for sure. Hajya n'umuntu ntava hari ngo kubwa impamvu imwe hajya ubufise impamvu nyinshi rero mugabo gusa nka je ngaha novuga yuko ari kakazi nyene nsanzwe nkora ariko kanzanye ngaha kandi ariko kambeshejeho ngaha so rero ntaco wabeshe nuko nyene nujya mukobwa navuze nivyo uyu mukobwa wewe umukobwa sinobirandirako kuko je chonzi I'm just talk business only. For sure man. Of course man. Neza na neza turaguha ikaze kandi turakongera ikaze ku mbuga zacu za YouTube mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ukiva South Africa ushika mu gihugu cy'u Burundi wasanze igihugu cy'u Burundi kimeze gute? Sha vraiment no kuri kwa Mungu. Them say home sweet home. For sure. Rero kuri ico muhira ni muhira nubwo umara imyaka ingana gute menya yuko ni wasubira muhira utegerezwa kwisanzura canke ukabaho bwa buzima nyene wari ukeneye kuko n'amahanga hajya hari ico ataguha for sure. Rero je nariyumvisa kamwemwe kandi ciza nuko nkorana n'abarundi bene data bene mama cyane kabisa kandi kintangaje uvuga ikirundi neza cyane kabisa bene data bene mama shout out to you of course. Imbere yuko twinjira neza na neza mu Burundi mu gihugu cyacu Burundi wavuye mu Burundi ujya muri South Africa mu myaka iheze mbega muri South Africa wasanze babayeho gute? Vraiment je ndazi yuko abantu bose barazi byo mu mahanga siko mugabo je cyo novuga hajya amahanga asa ya bose kubera abantu baja mu mahanga ntibagire nico bahakuye mugabo n'abandi baja mu mahanga hakabera nyene fondation cyangwa umushinge mu Kirundi umushinge wo gukora n'ibindi bintu kandi bikagenda neza. Rero jewe mu mahanga nka South Africa hoho na hantu nabaye ndaza rero no havuga nabi ariko je ubuzima narimbayemwo vraiment sinojya ugwara n'ukuri siko ibintu byari bimeze neza
ego kuko hajya bakubwira nyine n'umurundi n'umuntu aba azi kubana n'abantu aho ageze hose cyane kabisa. Aho jewe ubuzima bwari bumeze neza, ni nayo mpamvu nungaha nyine mbona yuko ibintu bimeze neza. Ndishima kabisa ku ntambwe yose. Ego neza na neza. Kuva muri South Africa ugashika mu Burundi ukaca ushika ukora clip ya Big FIZZO, ugakora clip utaraja ngaho. Video natanguriye ko ngaha nuko benshi batayizi. Natanguriye kuri video ya Mokenzi na Expector. Mokenzi muna wada hewe yarubatse ararushinga ruraguma. Ni intambwe ku yindi. Rero ivyo ni ibintu nubwo je ntigeze ndahishikira for sure. Gusa mugabo jewe she's my sister and I really appreciate her for anything that yankoreye, kuko jewe naringishika ngaha nararonka n'ahantu novuga ngo ndisanzuye, akazi ndagatanguye neza, abantu bariko barabona ibintu ndiko ndakora. Gusa mugabo n'amateka ku yandi, kandi big up kuri Expector, big up kuri Mokenzi. Ego kuko ni nabo novuga yuko bampaye karibu, kandi nkaba mbona naho ngeze muri uno mwanya. Of course bro. Ego urutubwiye Mokenzi muna warda sha muna warda kweri yaragize yarubatse baramukoye bamushyira mu mago. Ubwa mbere wakoranye video yiwe bataramushira mu mago, ataragira mariage. Muna warda yari umuntu ameze gute umunsi umukorera video, wamubonye gute? Je novuga yuko namona aha tugeze vraiment n'ukuri kwa Mungu. Ndibaza yobazi yuko yacije mu kazi akora, agakora nyine nk'uko ari professional, nubwo nyine igihugu kubera abantu bose basi nk'abantu nyine entourage yose gutahura ico ukora biragoye. Mugabo je ndazi yuko nka Mokenzi nka HG ategerezwa kuba kubwira nawe yokubwira vraiment ujya n'umuntu je ndamuzi uko ameze kandi niko ari. Rero je uko novuga Mokenzi uko ameze mona warda vraiment no kuri kw'Imana n'umuntu yimereye neza, n'umuntu je n'amahera cyari twamaze kumvikana ya video. Yayandishe hafi kabiri. Ego vraiment. Rero kandi ico gihe ndibaza sinakorera amahera menshi, nta video narenze umuriyoni n'inusu. Gusa mugabo ndazi na dépense twagiyemo, gusa kwari ukurondera nyine ico umuntu akwiriye kuronka. Of course. Ego vraiment rero urumva n'umuntu nyene yashikaye no ku ntambwe yindi, kandi na feedback gwari ukurukuru gumururonka aho uciye hose bakubwira bro twakumenye mugabo tutaramenya uwo ari we. Rero uyu munsi ndi ngahe imbere ya Yaga TV. Vraiment no kuri kabisa. Shout out to her. Kandi ndazi uko ibintu byose bimeze neza, kandi ndacana mushimira n'ahari. Amashurwe nibayamuhera, ukamwifuriza n'urugo rwiza. Merci beaucoup. Of course. Merci beaucoup. Neza na neza ndi kumwe na HG director, numwe mu director uri mu gisagara cya Bujumbura. Neza na neza aba hano nyine mu gisagara cya Bujumbura, ni ruhande ya Gare du Nord. Ni muri Nord. Kugira ngo ndagutore byansavye umwanya munini. For sure. Kandi kugira ndagutore uri umwe mu director bakora bicecekeye. Niko nsanzwe meze. Mu gihe tuza abandi ba director tubona ku mbuga, ariko HG akora yicecekeye. Turaza kubigaruka ko, reka tugaruke kuri video wakoranye na Big FIZZO. Ni video washutinze icyamamare mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ibendera FIZZO, baby, Bantu boy, baradande. Premièrement nifuza kumenya mbega gukorana clip na Big FIZZO. Uri mu director ukora ama video biyo bimeze gute? Big FIZZO ameze gute? Natwe bw'abafana turabona video za Big FIZZO ameze gute iyo uri kuramukorera video uri kumushira kwa ajya amakamera? Oya gusa mugabo jecho ntahura yuko sha vraiment Big FIZZO ni living legend. No muri legend nyina gihari. Kuko aba legend ni benshi bamaze guca inzira. Gusa mugabo jecho novuga n'umuntu atahura aho generation igeze, kuko urabibona jewe je novuga yuko je nkiri muto kabisa.
ku myaka nyene nka Big FIZZO ariko nubwo yobona nyene akavuga none SK kuba ndiko ndakorana na HG SK ubu ibintu bimeze neza mugaje cyo shimira Imana vraiment no kuri kwa Mungu jecho novuga yuko kuri Big FIZZO no muntu jewe nawe yanciriye inzira kuko guhura nawe cyangwa gukorana nawe vyaragize ico bimari cyane kabisa kuko gukorana n'ujya muntu kabisa reka ndamuvuga umuntu kuko n'umuntu gusa mugabo nyene icubahiro kandi muri uno muziki dukora rero jewe ndazi yuko haraciyemwe ibintu byinshi cyane gusa mbwa ikintu yaguma mbwira bro ni ryambere tugihura kandi ni ryambere mbonye n'ukuntu ufata icuma siko ufata kamera so vyaramugize kuba interested gusa mugabo no muri uno mwanya ndabizi yuko nahari ndazi yuko yaruko no gukora video mu Buganda vraiment ndazi yuko mfise ku mutima nejo bundi kuvyo twakoranye hazokwiyongera ko nibindi cyane kabisa. Of course ugikora clip na Big FIZZO mu nyuma yaho warakoze na ALVIN SMITH wa wundi cyane influencer umwe akora amahiti umwe ku mbuga ngurukana bumenya gurura igisagara cya Bujumbura bigatwika bikaryoha kandi arimwe no mu kugwana nyene kubera gishike industry shike kure wa wundi yatoboye amapine rindira umviriza yatoboye amapine reka ndaguhe exclusive utaruzi yatoboye amapine ya Melanin Boy uwo ni ALVIN SMITH yarahaye n'umuharayi baramuzi muri commentaire bavuga ngo n'umuharayi ALVIN SMITH batagiye kure ego je ndavyibaza yuko ni industry kandi no muri industry vraiment ndakubesha bajya baramaze gukorera amahera barayafise siko ipine base pine rigugwa ngahe erega ALVIN arafise umuduga for sure rero nimba afise umuduga je novuga yuko muri industry nuko gusa ni ikintu kibaye ndashobora no kugucako mugabo mwashobora no kuguhanagurira ibirato nkaca mvuga kandi vraiment pardon nivyabaye please let's focus to another level kandi rero nk'ikintu abaririmbyi bo ico baragitahura sikuvuga gusanga abaririmbyi no mu buzima busanzwe iyo umuntu urinze umubwira vraiment pardon ku vyabaye aratahura uko je ndazi na South Africa umuntu akuwo mukorera ikintu siko ukakimukorera numubwire pardon sorry ubugize fo rero kuri ico jecho novuga vraiment ni industry kuri Melanin Boy kuri ALVIN SMITH bose ndazi yuko bijya bafise kibahuza hamwe navuga ngo naze bazidakomana amahembe rero gukomana amahembe anatani ico bitwaye umuntu siko none rero kuri ico je novuga yuko it's a industry bro for real. Rero jewe nari ngarutse kuri video wakoreye kuko right now ni kubikogwa wakoze umaze gukorera igihugu cy'u Burundi kuva uve muri South Africa ego ni gikogwa wakore ALVIN SMITH nigamesha mtoto wa Buterere ku baba rero ALVIN SMITH ego waramukore video ALVIN ahari ni VIP bigi ego vraiment ni VIP kandi jewe iconze jewe umuntu wese arinza nkorera ikintu ciza vraiment no kuri kwa Mungu simharura ngo amakosa maruri vyiza no kuri kwa Mungu nubwo utunenge nitwigira tubura gusa mbwa uraraba ukavuga jewe uyu muntu kuri iki kintu yankoreye hajya hari ibintu byinshi rero muri video suko vuga ngo n'umuntu ngo gusa guhereza amahera amahera aho tuyarira mu bintu byinshi hari amahera za wonyine ukavuga none nk'inoti nayikoreye ijoro rimwe mbwa video mu Burundi shwa no kuyikora hafi n'indwi zibiri canke indwi imwe kubera ihere mwe hacuraba wakoze video y'umuntu umwe gusa ari hanze rero niyo mpamvu rero je n'umuntu twacanye muri bijya bihe ndamuhereza agaciro kiwe nkanamwereka bro you did it for me bro I really appreciate
ndanagushimiye kabisa yego kabisa. Yes, reka tugaruke neza na neza ku bantu bariko baradukurikirana, abantu bariko baraturaba baza kwandika commentaire, biteze kwandika commentaire bivanye n'ivyo turiko turavuga, sivyo? Hari aba diaspora bariko baraturaba bari muri Canada, turaza abantu baronse ama passport bavuye mu Burundi baronka ama visa muri Canada baza kurondera ubuzima muri Amerique, muri Australia, n'ahandi henshi. Yes, turekanye n'ivy'umuziki canke ama clip, nibihe bindi HG director ashoboye gukora akoresheje kamera yiwe? Kamera oya gusa mbwa jewe ntarandiriye siko muri ubuzima tubayemwo, novuga yuko nko ku bantu bari hanze ho nibo babeshejeho abanyagihugu bari ngaha, kandi rero babeshejeho abanyagihugu basi bamaze kwitahura, si kuvuga ngo n'umuryango kubera ngo uyu ngo hari ico dufana. Hariyo nk'abatwegwe bishikira usanga tutari n'inshuti kwa kundi ngo muryango mugaje cyo novuga yuko vraiment n'umuntu ubazi yuko ari hanze vraiment arafise camari y'u Burundi siko ko naje aho ngeze video imwe y'umunyamahanga nubwo yo baramaze kujabuka gusa simvuze ngo nubwo yo bari mu Rwanda canke ari he ni $200 kubera gusa mfata ama image yiwe ndayicareko editing color grading ivyo ni navyo baba bakeneye nabo hama ivyo bindi byo urumva ivyo byose je mba nafashe kamera sije mba nafashe kamera gusa mugabo bampembera kiriya nshoboye kubakorera kiya kintu nyene ndabahereza kubera biboneke yuko bari mu kazi nyene nk'abantu nyene bafise aho bariko baraje. Of course rero niyo mpamvu mvuze nubwo bompereza $200 vraiment no kuri kwa Mungu mu Burundi n'amahera menshi, nubwo uri umuntu nyene ufise umuryango gusa uraza ayo mahera wayakoreye nko ku munsi umwe iminsi 2 vraiment no kuri kw'Imana. Yes, afise ico batumariye cyane. Ego utumye nibaza ati kuki HG akora ibintu bikuze ariko akabagabanyiriza abantu akababwira ati $200 urabagabanirije kuko hari abantu benshi bari hanze. Kandi nibutsa abantu ko baradukurikirana ukumaze gukora clip nyinshi mu Burundi. Ines Hagel ari muri Tanzania, ari muri record label ya Liza, sivyo? Waramukoreye clip ikomeye cyane kandi nanje nkunda nkayishirako na Jem, sivyo? Nabaririmbyi benshi b'abarundi maze gukora Air Pro, mana yanje simbona ngire no bihera canke nivyo novuga. Utiro waruvuze ngo ukuntu ndabagabanyiriza ibiciro kuki HG agabanyiriza ibiciro abaririmbyi mu gihe hari abandi ba director ndabazi. Ego cyane rero kuki ukunze kugabanyiriza ibiciro abaririmbyi bakorera iwawe? Rero jewe ntarandiriye siko je novuga yuko umuntu ni wabazi agaciro kiwe canke kuko bavuga yuko ntawuzi imyaka azomara ku isi siko mugabo ku isi ako umara umwanya uri kurondera amahera wotumumara umwanya uriko wubaka kubana n'abantu neza siko kubana ejo niyo bazoza bagufatire cercueil bagutware basi no kwa muganga iyo ugwaye siko. Rero kuri ico kimwe vraiment je nimba naramaze gutahura ico bivana basi n'ibihugu maze kugenderamo. Rero nta muntu nzopfa nkoreye ku buntu kuko ndazi yuko nuwawe inshuti wawe si vyiza utuma umubwira rondera ayo make nzogufasha kuvyo nshoboye naho ico ushoboye n'umwanya w'iwawe siko mugabo urazi ibintu vy'ibikoresho kubera umuntu abigure abishire ngaho iruhande yiwe yajya n'amahera. Tumye nibaza ati na yahe majambo Big FIZZO yakubwira canke mu kayaga igihe wari kurakora video yiwe Big FIZZO ari kumwe na Kingorongoro, ivideo yitwa Nyasha? Nibiye bintu Big FIZZO yakubwira kenshi? Gusa je nk'ikintu je Big FIZZO yoba yarambwiye kuko ryari rya mbere gusa mugabo izina Big FIZZO jeje novuga yuko je natanguye aka kazi ndanamuzi izina Big FIZZO, Big Farias, FIZZO baby, better than them, Bantu boy bro. Yeah. Kandi je novuga yuko
vraiment n'umuntu yaramfashe mu mugongo, kuko umuntu mu gufata mu mugongo si ukukwereka ngo aho uzoruja gusoroma, siko none hari ikindi kintu umuntu akubwira yakikubonyemwo wewe nyene, akubwira bro you deserve a crown bro. Kuko je nibuka tukiko turashutinga ijambo yambwiye bro vraiment nukuri kw'Imana ndabona ukuntu witaho akazi ndanabikunze, ahubwo je nkeneye kuzobona produit final result. Na jewe vraiment sinanifise n'ibintu byinshi byo kuvuga nk'umuntu mengo ndiko ndisigura, siko none je kintu navuze reka nkora akazi kiwanje nkuko sanzwe ndagakora, gusa mugabo vraiment mu nyuma nukuri kw'Imana nararonsa agashumbusho k'ijambo, kuko ijambo riruta n'umuntu yo gukubita n'umufuko w'amahera. Asha ikiroro cuzuye amahera, mugabo ari ijambo rishobora no kukunezera ku mutima rikagira n'ico rikubase. Rero je muri uyo mwanya je navuze vraiment aho Mutama kwera afashe umwanya akandungikira audio y'iminota 3 ariko ambwira amateka yanje, atari no kuvuga ngo ariko anyiza uko nkwiriye kubaho, ariko ambwira ico yambonye ko vraiment no kuri kw'Imana ntaho tutazohuza. Rero niyo mpamvu vraiment ivyo yambwiye byose novuga yuko ari byo navyo bikimpereza n'uruhagararo nyene rwo kuvuga jereka mpagarara uku n'ibindi bizoza vraiment. Of course neza na neza. Turumvise histoire y'ukuntu mwakoranye na Big FIZZO, ukuntu mwakoranye na ALVIN SMITH, ariko nitwumvise histoire ukuntu mwakoranye na TASHA Order, kuko hari indirimbo mwakoranye na TASHA Order, clip nziza cyane. Ego cyane sabo bonyine umaze gukorana n'abaririmbyi benshi, maze gukorana na TASHA Order. Ariko rero utumye nibaza ikibazo abaririmbyi b'abarundi abanyene bariko baraturaba muri uno mwanya bashobora kwibaza, ndavuga ba Dramati, ba Fernando, ba Melanin Boy cyane kabisa, ni gute bo muronka HG kugira ngo bakorane video na HG? Okay, oya gusa mugabo jewe narandiriye kandi nkuko abandi babivuga vraiment jewe ndi available, nubwo woca kuri wa muririmbyi uzi yuko nakoreye video nziza wewe yagutunguye nyene maho nyine ukavuga je vraiment HG uyu muhungu vraiment ndabona yuko nejo nubwo twokora ikintu siko coba kinini. Ego ni wacha ukarondera umuntu yakorewe clip video na HG cyangwa ugaca kuri Captain, ndashobora kwitaba nkaguhuza na HG neza na neza, ndakubwira ati uno munsi we duteramanye na HG umudirector akora ama clip video nkuko mwumvise twayazi ikiyago kiryoje kandi ari class ari cool nkuko wamwumvise HG. Nakaye kajambo mu kurangiza kino kiganiro gobwira abaririmbyi b'abarundi n'abarundi kazi? Ego gusa jecho novuga imbere ya byose no gushimira abo tumaze gukorana, na bamwe nyene twahuje tukaba n'ubu tukiri kumwe, kandi rero nkaba mpereza na karibu kaze ku bandi nzi yuko tutarigira dukorana. Vraiment ndazi yuko umuntu mutarigira mukorana igikorwa ca mbere n'uburamenya ico ashoboye kugufasha, gusa mugaje ndi umuntu mpuza n'abantu, kandi rero kenshi niyuhuriza na babandi mbona yuko bakwiriye kuronka ico baronka, kuko ari umuntu mengo atabazi ico arondera, umengo yareka ararengana nkuko urengana mu isoko kabazibeyi, siko vraiment mugabo je akabeki wanje nikavuna nkuko akavuze je ndi umuntu je mpuza n'abantu, gusa mugabo bivana na service. Vraiment nibitinye bamenye yuko ivyo dukora n'abandi bose birakwiriye yuko tubibakorera. Yes, neza na neza. Reka nshimire buri muntu wese yakora dukurikirana kuri uno munsi udasanzwe. Nshimira na HG n'umudirector adakunda gutanga ibiganiro, nico kiganiro ca mbere atanze kuri rubuga rwa YouTube mu Burundi kuva washigiye mu gisagara ca Bujumbura. Ndakwibutsa yuko ari team, si we wenyene, afise abandi bakorana muri team ya HG, afise abandi bakorana ba Saido, ba Ben,
benshi cyane ni benshi cyane bakorana neza na neza. Ndakubwira ati na capitaine ndi nyuma, ndanagushimira muntu wari dukurikirana kuri commentaire wagize aho ku kiganiro. Ndakubwira ati wakoze cyane. Aho ni kumwe na Rodrigue inyuma ya camera, nshimira na Big FIZZO uburyo yaguhaye clip ikomeye cyane akwentroducinga mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Ndakubwira ati wakoze kubana naswe mu kino kiganiro. Vraiment merci beaucoup. Nanje ndishimye cyane kandi ndazi yuko nubwo ntakunda kugaragara cyaye kuboneka nyine mu biganiro byinshi gusa mugabo vraiment niyo kamere yiwanje, niyo kamere yiwanje gusa je ndi umunyakazi vraiment. Yego cyane kabisa. Yes of course, merci beaucoup. Tuzosubira naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye, ciao ciao. HG sema hala.